Bonjour mesdames et messieurs, le fond de Buja Flavor. This is Step Media, chain of progress for this industry of Buja Flavor. Chakanya mukuru chama kibaza nasho mvuga muri industry of Buja Flavor. Nkuko tuma tubikora reka tuze dukingurukira Imana, hama dusubira dukingurukira nabwo bakunzi ba Step Media kabiri gatanu indwi. Mwe mudasiba kudukurikirana kandi support mutwereka iradushika ku mutima. Wewe wari wese uzi ko uri mu fans wa mbere canke uri mu subscriber wa Step Media kabiri gatanu indwi. Wewe uzi yuko wamugira comment the first cyangwa ukagira like. Wewe vraiment uzi yuko wamuri kumwe natwe igihe cyose ko dusize ku inkuru vraiment biradushika ku mutima. Turi inyuma yawe tuzokoma tugushigikira nkuko wamudushigikirana mukabona twifurije yuko amahoro y'Imana yuko yukomana nawe ibihe byose. Yes, uno musi ndakufitiye inkuru imeze gute? Mbega wibaza ko nakuzana ibishasho bimeze gute? Mbega wibaza yuko n'ivyahe ngoma ndakwifurize canke n'ivyahe ngoma ndagushikiriza right now? Yes, nkuko tubibereka kuri no video cyangwa nkuko murabibona kuri aya video ndiko tabereka. Yes, ni video ibonekamwo Fanny LAVINE ari kumwe na mugenzi we Amede. Cyo kuvuga mu ruhande rwa film ndundi, mu ruhande rwa Bollywood, mu ruhande rw'abakinyi b'amarerese na cyane cyane bo ngaha mu Burundi. Yes, biboneka yuko bari mu munezero nangere, iboneka yuko mu byo bari basanzwe bari mu byari ibintu vyiza cyane biteye igomwe. Turabonamo abanyamahanga, turabonamo abazungu ari kumwe na Fanny LAVINE, turabonamo Amede hari inyuma ari kumwe na abise no kumenga anezererewe ivyo basanzwe barimwo. Mbega wibaza ko bari mu bintu byahi, mbega bibaze ko ivyatumye Amede agira umunezero mwinshi agatamba akaryoherwa cyane nkuko tuvyisunga kuri stati ya Fanny LAVINE akubwira ati ku ncuro ya mbere mbonye Amede ariko aratamba cyane ku ncuro ya mbere mbonye dance ya Amede. Yes, ni Fanny LAVINE rero kumwe na mugenzi we Amede biboneka ko bari kumwe muri iyo formation y'abanyaburaya bise Pazakbu yari isanzwe yihurikiyemwo abakinyi abanditsi b'amafilme n'abasanzwe bakorera ku mbuga ngurukana bumenyi web série fonctionnelle. Biboneka yuko bari mu munezero ntangire igikorwa bari basanzwe bagize imisi barimwo ko cyagenze neza cyane. Ndabibutsa yuko babimazemo igihe kitari gito indwi yose iraheze bariho unuvuga mu ntara ya Ngozi. Byari biteye igomwe, byari bisa neza nkuko mubibona ku mashusho, byari ibintu bitanga iyindi image nziza ku bantu basanzwe bakurikirana film ndundi, ko basanzwe bakunda Bollywood, ko basanzwe bakunda ibikorwa vya Amede. Urabona iko yari mu munezero ntangire akubwira ati jewe ntegezwa gutamba ndi kumwe n'abagenzanje, ntigizwa kubereka gwa rukundo nyine namamvuga mu binyamakuru namamvuga mu bantu no mu mafilm. Byinshi rero tuzobimenya, tuzogerageza kwaronderera amakuru mbega kuvyo bagiyemwo bizofasha iki muri rusangi film ndundi, bizofasha iki novuga ya industry ya film ndundi ngaha iwacu mu Burundi. Mbega iyo formation izofasha iki muri carrière ya Fanny LAVINE, izofasha iki muri carrière ya Amede. Yes, tuzomenya byinshi kuri bo niba manuka bakagira Bujumbura amakuru dufise nuko gushika no mwanya bataramanuka ariko bari mu busozo bariko barasozera novugana cyane cyane iyo formation bari bagize imisi barimwo yigihe kitari gito indwi yose yari heze ariyo bari. Tuzomenya byinshi kuri bonzo gerageza kwaronderera Fanny LAVINE ndamubaza ibibazo byinshi bitandukanye byerekeye iyo formation. Kandi ndabibutsa yuko kuva festival biheze ntiturakorana ikiganiro n'umuntu numwe muri abo Amede canke Fanny LAVINE, ariko kazoba kandi ari nakajyo kugira ngo tumenye byinshi kuvyo bari basanzwe bagize imisi bari. Yes, ariko ongira ko ndabajanyiranya ariko nta kundi nta bundi buhinga ntazo kubajanyiranya kuko ni inyungu yiwanyu ni inyungu yiwanje kaka nivyo wamukeneye kumenya nivyo wamwifuza ko tubaronderera. Yes, ni Fanny LAVINE amakuru meza amuvugwa ko nuko umufakazi iboneka yuko kiraboneka mu rundi rurimi kuri YouTube channel yiwe. Genda ko murabibona ko ni umufakazi two turayironka mu rurimi rw'igifaransa no rurimi ruri international na cyane cyane bizofasha ko Fanny agira abafana benshi cyane badatahura kirundi ariko bakunda ibikorwa byo barundi bakifuza kumenya ati mbega bariko bashaka kuvuga iki, mbega baba bashaka kwigisha iki. Yes, ni Fanny LAVINE ravuze ati je ku bwanje ndazi bizokundwa kandi ndazi arabikunda bakifuza kumenya nuko tuko turavuga ivyari vyo bakakumenya ko mbega message twifuza gushikiriza ni yahaye ariko bikabagora yuko ugasanga ko babiri mu kirundi. Yes, ni Fanny LAVINE rero cyahitamo umwanzuro wo gufata umufakazi akayishira mu gifaransa. Guys, wawa yifuza kwikurikirana na isange kuri YouTube channel ya Fanny LAVINE iriko umufakazi version français urayisanga ko mu gifaransa ciza, mu gifaransa gisobanutse gicumvikana neza. Abifuza kuyikurikirana neza mu gifaransa ko turazi neza yuko ari abarundi bavukiye mu mahanga ariko batumva ikirundi. Birashika gusanga ntigeze yumva ikirundi canke aracumva ariko gusanga ntatahura n'ivyari vyo, ariko barakorohereje muri ya ntumbero yo kuba patriote mwiza mu gushikira ivy'abarundi.
Fanny LAVINE yaragukoreye ibiri mu gifaransa kugira ngo uronke inzira nziza kugira ngo ushigikire ivy'iwanyu ubishigikire kandi utahura n'ivyari vyo na message biba birimwo. Yes, kada kwibutsa yuko kandi ni Sabas nawe nyine afite ibikorwa vyiza gana kuri YouTube channel Sabas urabisanga ko na Liber nawe nyine ibikorwa vyiyo ni vyinshi cyane genda kuri Nsoro urayibona ko ibikorwa vyinshi cyane. Yes, nabakinyi beza je nkunda cyane kandi nkunda gushigikira namvuga ni umuntu akora nigizo kumushigikira kandi ukoze abakuriye agahimbo agahimbo rero nagaki ni mwebwe abafana mukwiye kubashigikira mukwiye kugira subscribe mukagira like nyinshi kubwinshi cyane mugapartager ibikorwa byabo kugira ngo bibashe kugera kure bibashe kugira couverture yanini ya cyane kandi abwira yuko nabakinyi beza bako bitwaramo neza bariko batanga indi sura nziza cyane muri monde ya filme cyo kuvuga muri rusange abakinyi bose ba filme ndundi kuvuga harimo ba Fanny harimo ba Dodo harimo ba Alvela harimo ba Abel harimo ba Sabas harimo ba Liber harimo abakinyi benshi cyane ba filme mu Burundi basigaye bikora neza cyane kandi mucyo kubashigikira mu bikorwa byabo kuko nabo nyene baba bitanze bagakora vyiza kugira ngo igihugu cacu kibashe kumenyekana mu vyerekeye amareresi mu vyerekeye ibikorwa vyiza mu vyerekeye message nziza zitangwa na cyane cyane biciye muri ayo amareresi badushikiriza. Irako ndabibutsa kandi nikindi gikorwa gishasha Fanny LAVINE yashize ku mugaragaro kuri YouTube channel yiwe yakubwira yuko very soon kigiye kuza na gatrela gatoyi ka Au-delà des orages ni filme yavyitwayemo neza cyane no muri festival yarashoboye kuronka ikibaza ca gatatu muri category ya long métrage. Yes, ndabibutsa yuko uwatahukanye agashimwe ka mbere yari Amede niwe yabashoboye kuba wa mbere umwaka uheze Fanny LAVINE niwe yashoboye kugatwara ariko muri no mwaka Imana yashoboye kugaha Amede kandi nawe nyene ndabibutsa yuko yakoze neza cyane n'umukinyi mwiza w'amareresi avyitwaramo neza cyane kandi nagashimwe bamuhaye karamukwiriye koko bitwisonze na filme yiwe ishusho y'umuntu. Niyo rero sinshasha rero mubona ya Fanny LAVINE agiye gushira ku mugaragaro very soon nkuko tubikesha urubuga rwe rwa YouTube akubwira ati very soon tugiye kwatsa tugiye gushira ku gikorwa gishasha mutari musanzwe mumenyereye mu bundi buhinga mbego bibaza ko ari bihe bishasha Fanny LAVINE azigiye kutwereka twari dusanzwe tumenyereye muri carrière yiwe ya film mbego bibaza ko ni bihe bishasha tugiye kubonamwo muri iyo filme yiwe Au-delà des orages novuga ni filme tuboramwo abakinyi benshi beza babikora neza cyane nka Ismail Gasore turiko turamubonamo muri Au-delà des orages bibaza ko ari filme zo bimeze gute ifise message imeze gute mbega bibaza ko harimo ubuhinga ubuhe butandukanye bwo tutarusanzwe tumenyere kuri Fanny LAVINE. Turabandanya tubashikiriza amakuru menshi agiye atandukanye ariko aravuga cyane cyane ngaha muri industry ya 257 muri category cyangwa muri monde ya filme yacu hano mu Burundi. Yes, ni Abel Nduwayo tumura mu mashusho ari kuri terrain novuga ari kuri action ariko aractinga ni filme yose tugiye kubona yazokinamwo tuzobonamwo novuga umuvyeyi w'umuhisi Steven Kanumba ni filme rero Abel Nduwayo ariko aragaragaramo cyane cyane mu mashusho ari kuri terrain no mu vyeyi bari muri filme zo bari filme imeze neza cyane kuko irimo abantu basanzwe babikora babizi kandi babikunda kandi babifisemo n'uburambe izo bari filme imeze neza cyane mbega uyiteguriye gutewe nk'umukunzi wa filme ndundi wowe witeguriye gute uzoyakira gute mbega bimeze gute ko turana bibona no kuri tati Fanny LAVINE akubwira ati Nduwayo na mama Kanumba filme ndundi zigiye kwatsa umuriro. Yes, ni kindi gisasu cyane kigiye kuza very soon ni Nsoro akubwira ati Nsoro is back anagaruka anarudia kwa Kiswahili anakuambia anarudia huyo. Ni filme d'action irimo mu buhinga bwinshi bitandukanye mbega ko yari mu gacerere mbega bibaza ko ari kubera iki ko tuguma tuyishuza ntatubwire ariko very soon tugiye kubimenya ni Nsoro the hero inaenda tena kurudia back in action kwa kubwira novuga ribati nk'umwanditsi wa Nsoro the hero mbega bibaza ko ari bihe bishasha tugiye kubana muri Nsoro uvyitege cyane cyane genda kuri YouTube channel yiwe ugire subscribe ni Nsoro ugire subscribe genda no kuri YouTube channel ya Abel Nduwayo ugire subscribe kugira ngo muyitegurira amafilme kurabona yuko abarundi bari kuri action abarundi turi ku rugamba abarundi ko tunapambana yes kugira ngo monde ya filme tuyigeze kwindi step kwindi ntambwe yes kabisa tuzosubira rero no gutaha kuri mikro 10 Beni mu binga bw'ivyuma ya RCK professional nimugire kugira subscribe kuri step media 257 mugira subscribe no kuri Nsoro mugira subscribe no kuri channel ya Abel Nduwayo mugira subscribe no kuri channel ya Sabas mugira subscribe no kuri channel ya Fanny LAVINE mugira subscribe no kuri wowe wese muzikora umukinyi ari muri monde ya filme yo ngahi wacu mugira subscribe kugira ngo muteze imbere igihugu cacu biciye muri monde ya filme kuko rero byinshi cyane anovuga abanyamahanga bisunga mu kurabara cyane cyane bisunze filme zikinirwa ngaha mu Burundi tuzosubira no gutaha very soon ngiye kubazanira ama interviews atandukanye na cyane cyane muri abakinyi b'amareresi abo ngiye kuza murabona kuko urazi yuko festival yaheze nitwigize tumenya uko vyakurikiranye kuko baciye
bagenda bamwe bacifatirwa baraduga ruguru abandi baja mu bikorwa vy'ama action ubwo vyo gukora vy'amaterrain kuko umwanya munini baba bari kuri terrain bariko barakora nico gituma mvuga nti umurindi tugiyemo ngiye kubazanira ama interview atandukanye kugira ngo batubwire ibyo bagiye kutuzanira muri no mwaka na cyane kuko urabona ko umwaka ugeze hagati na cyane kandi ko tugiye dutangura umwaka wa 2023 mbega wibaza yuko bazosezera umwaka gute mbega undi mwaka dutangura tuzotangura gute tuzosubira no gutaha ntibagire kugira subscribe kuri Step Media 257 indwi bye bye